Uyu munsi umwaka wuzuye igihugu ca Kenya kiri mu maandamano. Ubiravye neza mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatandatu itariki nk'izi z'uno munsi hari amaandamano mu gihugu ca Kenya. None no muyu mwaka nyene mu kwa gatandatu itariki 25 hari amaandamano mu gihugu ca Kenya. Ico gihe cyo mu mwaka uheze mu wa gatandatu itariki 25 mu gihugu ca Kenya habaye amaandamano canke imigumuko yari ku rwego rwo hejuru. Abanyagihugu b'igihugu ca Kenya barakoze imigumuko ariyo maandamano. Ibihumbi vyinshi by'abanyakenya baragiye mu mabarabara, tiyagaze nizo zakoze ico gihe, ndetse no mu uyu mwaka nuko nyene amatiyagaze niyo akora na vya bimodoka bimena amazi arimo ipiripiri nyinshi cane, amazi ababa ku rwego rwo hejuru. Kandi ico gihe abantu benshi barapfuye n'abakomeretse bari benshi cyane. Ico gihe twarabibonye no ku mbuga zigiye zitandukanye vyari gucako. Aho hari mu mwaka uheze, kandi uyu munsi umwaka uruzuye. Ugiye kubiraba neza uyu munsi nyene imigumuko yongeye kuba mu gihugu ca Kenya, kandi imigumuko yari ku rwego rwo hejuru. Abanyagihugu benshi cyane bari mu migumuko, ndetse benshi bakomeretse, ndetse hagira n'abandi bitaba Imana. Ugiye kubiraba neza uno munsi wogira ngo ni umunsi mukuru wo kwibuka ivyabaye mu mwaka uheze mu migumuko. Aho muri ico gihe mu mwaka uheze biyamamaza bavuga ati ntidukeneye ko Perezida William Ruto abandanya ayobora igihugu ca Kenya, bongera biyamamaza bagwanya itegeko ryari rigiye gusohoka. Iryo tegeko ryari rigiye gusohoka ryari itegeko ryavuga ati abanyakenya bagiye kuriha ikori ryinshi cane riri ku rwego rwo hejuru. Ico gihe Ministre y'igihugu ca Kenya yagaragaza ko abaturage barishe ikori rinini, ko igihugu ca Kenya kizoshobora kugabanya amadeni geraniye ibindi bihugu mpuzamakungu. Ico gihe biyamamaza kubera ko leta yari kirabakuramo itaxi ryinshi, kandi batabona n'iryo taxi batanga aho rija canke ivyo rikora mu gihugu hagati. Abaturage ba Kenya babandanya bavuga ati igihugu ca Kenya kirimo ruswa nyinshi, kirimo igiturire cishi cyane, kandi natwebwe tutanga iryo taxi nitubone ico ritumarira. Ndetse uyu munsi mu migumuko yabaye hatanzwe itegeko rivuye ibukuru rivuga ati televiziyo nkuru y'igihugu n'ayandi mateleviziyo n'amaradiyo akomakomeye mwugare, mureke kukamera ibiriko birabera mu iyi migumuko muri uyu mwanya. Bakimara gukuraho ibitangazamakuru niko abasirikare binjira mu banyagihugu bariko barigaragambya babakubita bufuni. Uyu mwanya nyene tuvugana abanyagihugu benshi bakomeretse, hariho n'abandi bari mu bitaro, n'abandi bishoboka kuba bamaze kwitaba Imana ku mahiri bahuraguwe canke bakubitiwe mu gihe bari mu migumuko. Abandi benshi cyane uyu munsi baraye mu busho bugiye butandukanye buri mu gisagara ca Nairobi, ndetse no mu bindi bisagara bigiye bitandukanye bigize igihugu ca Kenya. Abigaragambya baguma bavuga ati bariko barashaka kutwica, kandi natwe turimo dukora imigumuko, turi gukora imigumuko mu mahoro nk'uko itegeko shingiro ritwemerera gukora iyo migumuko y'amahoro. Ibi rero vyongeye kuba gute inyuma y'umwaka umwe uheze byarabaye mu gihugu ca Kenya? Nk'ibi bibaye uyu munsi tariki, kuri zino tariki nyene nizo tariki mu mwaka uheze vyabereyeko ukwezi kunyene. Kugira ngo ushobore kubitahura neza, mu mwaka uheze abari mu migumuko bari imisoresore yitwa Genzi, kuko bigaragambya bavuga ati naha kazoza k'igihugu cacu tubona gihaye kirajamo. Ico gihe Perezida William Ruto yaje imbere y'ibimenyesha makuru avuga ati agira n'ico ashikirije ati aba barimwe barakora imigumuko nta neza bashakira igihugu, n'abantu bakwiriye guhanwa ku rwego rwo hejuru.
Mu mwaka uheze muri iyo migumuko abantu barenga 60 bahasize ubuzima n'abandi barenga 100 barakomereka bikomeye cyane. Kandi n'ico gihe hariho abantu benshi vyaviriyemo ubumuga bw'imyaka yabo bazomara ku isi yose. Kandi vyagiye bivugwa cyane ko hari abantu benshi bagenda banyuruzwa bakaburirwa irengero bivanye nuko aribo bagirizwa ko aribo bategura imigumuko bakaba aribo bari kwisonga. Ico gihe abigaragambya bose nubwo Perezida Ruto yari yafunze umutwe, ariko hageze igihe hagira ico ashikirije abanyagihugu n'iyo generation yitwa Gen Z. Biza kurangira rya tegeko nshinga yagomba gusinya birangira atariteko umukono kugira ngo ritangure gukora. Muri ico gihe imigumuko yaraje irahagarara irahera, ariko nubwo biruko abaturage b'igihugu ca Kenya bari bamaze kubona intege nke za leta yayo. Kuva mu mwaka ushize abaturage b'igihugu ca Kenya bakomeje kubandanya bafise ishavu ryinshi, niko guca bategura imigumuko mu mwaka kugira ngo bashobore kwibuka ivyabaye mu mwaka uheze. Abaturage ba Kenya bakabandanya bavuga ati burya n'ubundi hariho n'ibindi vyinshi tukigaya kuri leta yacu itarashira mu ngiro nk'uko tuvyifuza. Nubwo leta ya Kenya itasinye rirya tegeko kubera twakoze imigumuko, nubwo biruko nta mpinduka na ntonya turigira tubona. Utuvugana abaturage b'igihugu ca Kenya bari mu migumuko bavuga ati dushaka ko systeme yose y'igihugu ihinduka, leta ihari ihinduka, ndetse na perezida akegura akava ku butegetsi hakagira abandi bashikirijwe gutwara igihugu canke hakatunganywa amatora mashasha. Ndetse abaturage b'igihugu ca Kenya bagendana umujinya mwinshi cyane bivanye n'ivyo leta ya Kenya ibakorera, ndetse iyo bari mu migumuko barakorerwa ibintu bibi cyane bikomeye biri ku rwego rwo hejuru. Abaturage bari bakomeje gushikiriza ati n'ubundi dutegerezwa kwataka inteko nshinga amategeko nk'uko twabikoze mu mwaka uheze kugira ngo turabe ko hoshobora kuba impinduka shasha. Mu mwaka uheze bakoreye imigumuko ku nteko nshinga amategeko, ibintu byinshi cyane birononekara. Uyu munsi leta yari yamaze kubona ko imigumuko iza kuba mibi, niko kucimanura abapolisi benshi n'abasirikare kuja kurinda ivyo biro vy'inteko nshinga amategeko. Amabarabara yose yaja ku nteko mategeko yari yazibiwe, ndetse mu mabarabara bagenda bashirayo imisumari kugira ngo ntihagire n'imodoka n'imwe iza kwerekezayo. Ikintu kibi cyane gose cababaje abaturage bo muri Kenya nuko leta yatanze itegeko ati amaradiyo yose ari mu gihugu ca Kenya n'amateleviziyo yose ni yugare, ndetse leta ica ibakupira connection ariyo minara bakoresha mu gushikiriza amakuru, ndetse n'igihe bariko barashikiriza amakuru ariko aracaho ako kanya. Televiziyo yose n'amaradiyo ari mu gihugu ca Kenya bari bayakupiye iminara bakoresha kugira ngo bashobore gushikiriza amakuru. Ikindi kintu abantu batazi, ikintu kituma imyamamazo igira inguvu cyane nuko ari irizi mbuga zigiye zitandukanye iyi teknoloji yavumbuwe. Abantu benshi baca bagenda babihanahana. Bari gukora imigumuko mu gihugu ca Kenya n'ugwaruka rufise guhera ku myaka 18 kugera ku myaka ishika nka 28, kandi uno musi nyene muri yo migumuko abantu babiri bahafiriye kubera ko bakubitwa y'amazi arimo ipiripiri nyinshi y'amazi abafise inguvu nyinshi cyane. Abandi bantu benshi cyane barahakomereka, ariko abigaragambya nubwo babona bagenzi babo bariko barakomereka abandi bahafira ntibyabaca intege, babandanya imigumuko ndetse n'inguvu zikongerekana na morale ikongerekana. Bakomeza kuba bongerekana bakaba benshi kugira ngo babatere ubwoba imitima ihagarare,
kandi vyaboneka yuko bariko barabwira leta y'igihugu cabo ati twebwe ntidushobora kugira ubwoba kumvo z'uko muko mugirira ibi bagenzi bacu, ariko ntibishobora kudutera ubwoba na gatonya. Perezida William Ruto ni umuperezida yacaguwe mu mwaka w'2022, yakomeza yongera yerekana ko nawe ari umuperezida yakuriye muri struggle zigiye zitandukanye ndetse mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye. Mara yacurujije inkoko, yacurujije ibintu bigiye bitandukanye byinshi, nuko gukomeza avuga ati nagiye nzamuka buke buke kugera ku rugero rwaho mba perezida nkaba ngiye kurongora igihugu ca Kenya. Ndetse mu miyamamazo yiwe hari byinshi yasezeraniye abanyagihugu, ariko nta na kimwe yigeze abakorera, ndetse ivyo bigakomeza bitera ishavu abanyagihugu b'igihugu ca Kenya. Kuva atorewe kuba perezida, ubuzima bw'abanyagihugu b'igihugu ca Kenya bwabandanije kuba bubi, bubandanya kubabera bubi gose. Tangura kumuha amazina mashasha harimo Zakayo, umutoza kori, ikori atoza ridashobora guteza imbere abaturage b'igihugu ca Kenya. Imigumuko yatanguriye n'urya mwarimu bafashe yatangaje ko icegera c'umukuru c'urongo igipolisi ca Kenya cose ajya igiturire cishi, nuko bamufashe bamukura mu ntara hagati bamuzana ku gituro gikuru c'abapolisi kiri Nairobi, nuko aza gufa. Polisi iza gusohora statement ivuga ati yafuye akubise umutwe hejuru mu kirere, niko guhita afa ariwe yiyahuye. Ivyo bintu vyatumye abanyagihugu b'igihugu ca Kenya ishavu riba ryinshi cane. Guhera uwo munsi haciye hatangura kuba imigumuko, babandanya kwamagana uburongozi bwa Ruto bavuga ati nimba umuntu ashobora kuvuga umurongozi ajya igiturire hama agaca yicwa, ngo nuko kubera umuvuzeho kajya igiturire. Ariko nubwo biruko vyari gutuma bamutwara ubutungane hama agakurikiranwaho n'icaha yakoze, canke uwatwawe mu butungane nawe akagaragaza evidence kugira ngo yiregure. Ibi bintu vyaragiye bivyura ishavu ryinshi mu banyagihugu b'igihugu ca Kenya, bituma bafata ingingo yo gukora imigumuko idahagarara ya buri kundwi. Nuko leta zunze ubumwe za Amerika ziba zisohoye itangazo, Ubwongereza nabwo nyene busohora itangazo, na Canada nyene isohora itangazo, hamwe n'ibihugu vyinshi bigiye bitandukanye harimo Sweden. Ivyo bihugu vyose ndetse harimo n'ibindi ntadondaguye vyagiye bisohora itangazo rivuga ati mureke abaturage bigaragambye mu mahoro ari bo banyagihugu, kugira ngo murabe ibibazo bafise, kugira ngo mubakemurire ivyo bibazo, atari uko mukoresheje inguvu nyinshi mu kubataka mubakubita. Nuko ibihugu vyinshi bikomeye ku isi vyasa ko bishigikiye abigaragambya, nuko imyigaragambyo iba iragize inguvu nyinshi zikomeye. Ibi bintu vyatumye abantu benshi bariko bigaragambya bagira ishavu ryinshi. Abantu benshi bari bazi ko Perezida Ruto ashobora kuza imbere y'itangazamakuru kugira ngo ahumurize abanyagihugu, abereke ko ari kumwe nabo, ariko ku munsi w'ejo yaraje imbere y'itangazamakuru abwira abanyagihugu ati mwebwe muriko murigaragambya ntabwo mwatera ubwoba polisi y'igihugu. Kandi abandanya avuga ati nta nubwo mwokoresha imbaraga zose mufise ngo mutere ubwoba polisi, nubwo mwotuka polisi ntabwo mwoshobora kuyitera ubwoba. Muri iki gihe muriko mwangiza umutekano w'igihugu. Abanyagihugu nabo bakabandanya bavuga ati iyo polisi nyene uvuga niyo iri kuturasaho, niyo iri kutwica, niyo iri kudukomeretsa, atuma twinjira ibitaro, abandi nabo tugagenda guhamba inshuti n'abagenzi. Ubirabiye hafi ijambo Perezida William Ruto yashikirije vyerekana yuko adashoboye guca bugufi avugane n'abaturage biwe. Perezida wewe akomeza kugaragaza ko abanyagihugu ari abantu babangamiye umutekano w'igihugu ciwe. Bandanya yerekana ko abari kwigaragambya ko ari kibazo ku gihugu ca Kenya, ariko abaturage nabo bakomeza bagaragaza ko Perezida William
William Ruto ariwo kibazo ku baturage ndetse no ku gihugu cyose ca Kenya. Reka mbandanye ndagusaba wewe nimba uri mushasha kugira subscribe, like, share and comment kugira ngo mugume muduha ivyumviro dushobora gukorerako. Murakoze, ciao ciao.